Giri n'igice kw'isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Fadikajije kandi na Jewe Marc niyo nkuru. Muri mwese hikaze muri amakuru izi n'ingingo z'ingenzi ziyagize. Ibiganiro hagati y'abari mu myerekano n'umugwa w'abasirikare wafashe ubutegetsi muri Sudani vyahagaze mu kiringo c'amasaha 72. Ubutungane bw'u Burundi bwafashe itegeko ryo gufata amatungo y'abagirizwa guhakwa guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Umwe mu bafatiye imitungo yavyakiye gute? Imitungo ntahija muri uno mwanya CNTB iracari kwirakora isubiza abantu banyazwe na leta ko rero CNTB iri kwirabisubiza no munsi niko nibindi bizobisubiza. Abanyarwanda babiri bari bafungiwe muri Amerika biherutse kumenyekana ko barungitswe muri Australia mu ibanga. Tubafitiye n'ikinamico runana kuri wa kabiri tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu. Ano makuru reka tuyahere kw'ikoranabuhanga. Igipolisi mpuzamahanga cyashenye agatsiko mpuzamahanga k'abagizi ba nabi bakoresheje ikoranabuhanga mu kwiba amafaranga angana na miliyoni 100 bashyira twa programme twitwa virus muri za mudasobwa z'abandi. Igipolisi cyo mu Burayi Europol kiravuga ko abantu 10 bo mu gatsiko kitwa Gahuza bashinjwe icyaha cy'ubugambanyi mu kwiba umwirondoro uri ku makonti y'abantu barenga 4,000 babitsa muri banki zikorera kuri internet. Ibi bikaba bigezweho nyuma y'iperereza ryakorewe mu bihugu bitandatu mu gihe cy'imyaka 2. Abagize ako gatsiko bo muri Bulgaria no mu Burusiya bivuga ko bamamaje ibikorwa byabo by'ubujura ku mbuga zo mu Burusiya z'abagizi ba nabi zikorera mu bwihisho kuri internet. Igipolisi cyo mu Burayi kiravuga ko hari abarusiya 5 batari bafatwa. Twerekeze ku mugabane wa Aziya. Ubushinwa bwakangishije ko bushobora kwihimura kuri Amerika kubera ibyemezo yafashe byo gukumira ikigo cy'ikoranabuhanga cya Huawei. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yavuze ko igihugu cye cyamagana ibihugu byose bifatira ibihano ibigo by'ubucuruzi by'Ubushinwa kandi ko iki gihugu kigiye gufata ingamba zo kurinda inyungu z'ubucuruzi bwacyo. Ejo leta ya President Trump yafashe icyemezo kibuza ikoreshwa ry'ibyuma bya Huawei mwitumanaho ryo muri Amerika kubera impamvu z'umutekano. Leta y'Ubushinwa yo ivuga ko umutekano utagombye kwitwazwa n'abashaka kurinda ibigo by'ubucuruzi byabo. Huawei ivuga ko ibyuma byayo nta kibazo cy'umutekano biteye. Tuje mu Burundi aho ubucamanza bwategetse ko amatungo y'abagirizwa ko bagize uruhara mu gwagwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 afatwa akaja mu minwe ya leta. Ku mazina 32 yasohowe ku rutonde rwatangajwe ejo hashize ku munsi wa gatatu harimo General Godefroid Niyombari yararongoye umugwi w'abasirikare bashatse gutembagaza ubutegetsi, harimo kandi n'icegera ciwe General Cyril Ndayirukiye ubu asanzwe afunzwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Bernard Bankukira. Itangazo ryasohowe n'umushikirizamanza mukuru w'igihugu be n'umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ririko amazina 32 arimwe abanyapolitike batuvuga rumwe n'ubutegetsi, abaharaniye agateka kazina muntu, bamwe mu bamenyesha makuru bahunze hamwe n'abari mu nzego z'umutekano, bose bagirizwa kugira uruhara mwigerageza ryo gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2015. Amatungo yabo agategerezwa gufatwa. Kuri urwo rutonde harimo abahoze mu gisirikare n'igipolisi nka Godefroid Niyombare yagirizwa ko yararongoye iryo hirikwa, Barankitse Margarita yararongoye ikigo Shalom, Sinduhije Alexis umukuru w'umugambwe MSD hamwe n'abandi. Abo bakuru b'inzego nkuru z'ubutungane basaba ko ayo matungo aje mu minwe ya leta agakoreshwa ku nyungu z'igihugu. Gusa ntibisobanutse neza izo nyungu izarizo. Mu matungo atezwa kandi kwigarurirwa na leta harimo amazu ya bamwe mu bafashwe bagapfungwa bagizwe gutembagaza ubutegetsi bwa President Petero Nkurunziza, ariko bamwe mu bagirizwa biyamirije iyo ngingo. Abicishije ku rubuga hwaniro rwa Twitter, Pacifique Ninazwe umwe mu bavugwa muri iryo tangazo akaba yari umwe mu bari barongoye myerekano, amenyesha ko ngo iyo ngingo atacizohindura mu rugamba avuga ko barimwo. Kuri we ngo abategetsi b'u Burundi berekanye ko biyibagiza kahise. Kuva kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015
haradutse imyerekano yo kwiyamiriza ingingo y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yo gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi be namwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko iyo ngingo yari iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano y'amahoro ya Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Iyo myerekano yaranzwe n'imishamirano hagati y'abari muri yo n'igipolisi cari categetswe kuyihagarika kubera ubutegetsi bw'u Burundi bwayifata nk'imigumuko. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu barenga 150 bishwe muri iyo myerekano. Ubutegetsi buvuga ko abagirizwa gutembagaza ubutegetsi ari abanyavyaha baronderwa n'ubucamanza. Twavuye tubaza umwe mu bari kuri urwo rutonde umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize. Natangwe kumubaza ingene bakiye iyo ngingo y'umushikizamanza mukuru wa Republika y'u Burundi. Imitungo ntahija muri uno mwanya CNTB biracari kwirakora isubiza abantu banyazwe na leta. Murabona amajambo yakoreshwa kijya gihe n'ubu ni yakoreshwa ngo abamenja, urumva ibintu by'abamenja biranyagwa. Uko rero CNTB iri kwirabisubiza no munsi niko nibindi bizobisubiza. Tukababazwa gusa n'ikigega ca leta kizoheza kiyahombera n'ahandi nko kubijanye n'amategeko. Hari igice kimwe c'abantu bitwa ngo baraburanye bavuga ngo bafashe ibintu byabo kugira bakurikize imanza, ariko izo manza murazi neza yuko zitabaye hakurikije ingingo ya 38 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko urubanza rutegerezwa kuba. Murazi ko ata muntu yigeze aronka umwavoka yifuza, bamwe bavoka babo babateye ubwoba bagahakwa no kubafunga. Ku gice kinini naco c'abantu benshi dosiye gushika uno munsi ntirashika no muri sentare. Ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko ata muntu ashobora kwakwa ikintu ciwe kiretse mu gihe abanje gushumbushwa na leta ari ibikorwa by'inyungu rusange bigire bihabere canke hariho urubanza rwabaye ntabanduka rwabaye. Kira noneho kuri benshi n'ubwo rubanza ntirurashika no muri sentare, ariko umuntu akibaza ati mbega urubanza rukiri yitwa ko ruri mu matohoza, perezida wa Cour Supreme rusinya ko bigenze gute no kurumumenyesha batararumumenyesha. Ubutungane busigaye bufatwa nk'inkoni leta ikubita uwigomba naho igombeye. Ariko naho muvuga uko sinumva ukuntu muriko murahakana ibintu vyabaye, urubanza ruramaze kuba. Kubwo rwandiko baravuga amazu ya mbere y'abantu bari mu manza zacitse, bakavuga yuko hariho n'izindi zigire zifatwe ariko urubanza rukiri mu matohoza. Kijya gice ca kabiri nta rubanza rurigera rushigwa imbere ya sentare, n'urubanza rukiri mu matohoza imbere y'umushikiriza amanza. Ayo matohoza aracari muri parke ntarigera ashika muri sentare. Dukurikije ingingo ya 40 y'ibwirizwa shingiro, mu gihe urubanza rukiri mu matohoza naho goba rukiri mu masentare rushobora kunguruzwa, aguma afatwa nk'umwere mu gushika umunsi urubanza ruzoba ntabanduka. Kira noneho kuri benshi urubanza ntirurashika no muri sentare ruracari mu matohoza. Uje gusoma neza ikigabane ca kabiri co kuri rujya rwandiko bonyene basohoye. Ku banyarwanda rero amatungo ntabwo ari ihene n'intama, ahubwo ni imitungo mu kinyarwanda. Dukomereze muri Afrika y'uburengerazuba muri Niger, aho leta yatangaje icyunamo cy'iminsi 3 kubera urupfu rw'abasirikare bayo 28 bishwe baguye gitumo hafi y'umupaka icyo gihugu gisangiye na Mali. Umutwe wiyita leta ya Kisilamu IS yemereye ko ari we wagabye icyo gitero. Minisitiri w'ingabo wa Niger yavuze ko abasirikare barimo bashakisha abarwanyi b'intagondwa z'abayisilamu bari bagerageje kugaba igitero kuri gereza iri hafi y'umurwa mukuru Niamey. Hashize imyaka 2 abasirikare kabuhariwe 4 b'abanyamerika n'abandi 2 ba Nigeri intagondwa zibiciye muri ako karere. Ibitero bimaze igihe bikaza umurego mu karere ka Sahel, cyane cyane ku mipaka itarinzwe neza hagati ya Nigeri, Mali na Burkina Faso. Abaserukira bari mu myerekano muri Sudani bavuze ko batanezerewe na gato n'ingingo yo guhagarika ibiganiro mu kiringo c'amasaha 72 yafashwe n'umugwi w'abasirikare bafashe ubutegetsi by'imfata kibanza. General Abdel Fattah yavuze ko amabariyeri yashizwe mu mabarabara n'abari mu myerekano akwiye kuvanwaho. Abarongozi bari mu myerekano babariye ababayoboka kuva mu mabarabara ari hafi yaho bagandagaje kandi bakaraba neza ko atanumwe afise ikigwanisho. Ni inkuru ya Redhead Alastair mushikizwa na Yvette Kabatesi. Izo bariyeri nshya ziri hanze yaho abigaragambya bashinze ibirindiro hagati muri Khartoum nizo ziriho ziteza imvururu, ndetse kuri ubu n'ihagarikwa ry'ibiganiro hagati y'abasirikare bakuru bayoboye igihugu n'uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu muhanda witiriwe Nil uri ku nkengero z'icyo kiyaga
ufunzwe na za bariyeri igisirikare gishaka gukuraho. Zimazeho iminsi mike, ariko kuba zihari byateje impaka hagati y'abigaragambya n'amatsinda atandukanye ya gisirikare. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baragerageza kubihoshya, ndetse kuri ubu igisirikare kiracyifashe. Ni ukuvuga ko hari amahirwe y'uko ibiganiro bishobora gusubukurwa. Mu gihe byakorwa, siko ibintu byose byahita bisubira mu buryo. Igice cya nyuma cy'amasezerano ku bijyanye n'uzayobora urwego rukuru mu buyobozi bushya bw'inzibacyuho nicyo cyakomeje kugirwaho impaka. Yaba abo basirikare bakuru cyangwa uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi, umwe wese ashaka kwegukana intsinzi. Mu gihe hategerejwe ko hari amasezerano agerwaho ndetse akanemerwa n'umubare munini w'abigaragambya, barakomeza ibikorwa byabo, kandi hari impungenge z'uko hakwaduka izindi mvururu. Mukomeje kumva BBC Gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Ikinyamakuru Politico co muri Amerika cashyize ku mugaragaro amakuru avuga ko abanyarwanda babiri bari bamaze imyaka 15 bafungiwe muri Amerika baregwa kwica abakerarugendo 8 bari mu abanyamerika babiri mu ishamba cimeza rya Bwindi muri Uganda mu 1999 barungitswe kuba muri Australia mu ibanga. Ubucamanza bwa Amerika bwari bumaze gutesha agaciro ivyaha baregwa. Kugira tubitahure neza, twashimye kubaza umwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda IRNC, Condo Gervais, yakurikiranye uru rubanza rw'abo banyarwanda. Natanguye kumubaza ingene abo bantu bafatiwe mu Rwanda bigitangura. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 higeze kubaho abamukerarugendo b'abanyamerika, abongereza n'abaustralia biciwe mu ishamba ry'inzitane rya Bwindi, kugira ngo bari bageze nko ku 10, ntabwo nibuka umubare neza. Ubwo rero ibyo byabaye muri 2000, abo banyarwanda bakaba bari mu mutwe witwaga Alir uri hariya mu ishamba ya Kongo. Bo rero nyuma amanika amaboko barataha. Bageze mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo baje gutabwa muri yombi, bashinjwa na leta y'u Rwanda ko bari bo bishe abo bamukerarugendo. Abandi bakomeje kubihakana, barabafunga, barakubitwa bikabije. Noneho abanyamerika baza kugenda bajya gukora nkete, kubera ko batanavugaga n'icyongereza. Abo ngabo bari bafunze nibo babasemuriraga ibyo bavuze, bakandika ibyo bashaka. None byagenze gute kugira basange bageze muri leta zunze ubumwe za Amerika? Leta y'u Rwanda yabatanze kuko yakoranaga nabo ngabo, ibabwira yuko bafashe abishe ba mukerarugendo. Ikiri cyo nuko umucamanza yabagize abere. Noneho babaye abere basigara bibaza aho baje. Banga kubaho ubuhungiro hano. Bakababwira ati bagomba kuva kuri territoire ya Amerika. Mu Rwanda bakavuga ati nibaza tuzabafunga. Umucamake bashitse mu gihugu ca Australia bitwa gute? Bari impunzi canke? Ibyo ntabwo nakubwira uko bitwaga, kuko ni ibintu byakozwe hagati ya za guverinoma zombi. Abanyamerika bakavuga ati turakira abanyururu mwari mufite aho ngaho mudakeneye, natwe mudufatire abangaba tudashaka. Bakagombye kuba baranagumye kuri territoire ya Amerika, ntabwo babonye ubwo burenganzira bw'ubuhunzi kandi bazi ko batsinze. Haba hari rero nakangizo ngizo zo muri Australia nabo bafite nk'abantu nabo bari bafite ibyo bashinjwa, bigaragara ko barengana, ariko bakavuga bati wenda hari amategeko adakunda, turi buryo twabagurana n'abandi. Tukiri ku makuru yerekeranye n'u Rwanda, inama mpuzamahanga yiswe Transform Africa igamije guteza imbere ubukungu bwa Afrika hakoreshejwe ikoranabuhanga yaberaga i Kigali mu Rwanda imaze gusoza imirimo. Ikaba yasabye ko abagore bahabwa ijambo rigaragara mu bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga rigezweho. I Kigali ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Iyi nama yabatijwe Transform Africa yashojwe n'ibiganiro byatanzwe n'impuguke z'abagore basabye ko abagore bagenzi babo bahabwa ijambo rigaragara mu bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga rya none. Madamu Hawa Deme wungirije umuyobozi w'ikigo Africa Development Solutions yasabye ko abakobwa batangira gutozwa gutinyuka ikoranabuhanga bakiri mu mashuri mato. Kuri we ngo abagore bashoboye gutera intambwe mbere bagomba gutinyura abategarugori bagenzi babo bakiri inyuma. Naho Minisitiri w'u Rwanda w'umuryango Madame Sorina Nyihabimana we yasabye ko hakurwaho inzitizi zose zibuza umutegarugori gutinyuka ikoranabuhanga. Mu bibazo asanga bikizitiye umugore hari ugufatanya inshingano z'urugo nko kwita ku bana n'akazi. Yasabye ko hatekerezwa uko hashyirwaho ahantu hihariye ku kazi umugore yashyira umwana we akamwitaho bitabaye ngombwa ko akora ingendo asubira mu rugo konsa cyangwa kugaburira umwana ukiri muto.
mu rwego rwo gushishikariza abagore kwitabira ikoranabuhanga hahembwe imishinga y'ikoranabuhanga yateguwe n'abagore. Hari nk'umukobwa wateguye umushinga wafasha abagore kuboneza urubyaro ndetse n'uwateguye umushinga w'ikoranabuhanga ryiyambazwa mu buhinzi. Iyi nama ya Transform Africa yashojwe yitabiriwe n'intumwa 2200 zivuye mu bihugu 107. Iyi nama yitabiriwe kandi na robo yiswe Sofia ikoze mu isura y'umuntu, ikaba ifite ubushobozi bwo kuvuga indimi zitandukanye, gusubiza ndetse no kubaza ibibazo.